shaga mpango wa kwa mpango witinaji kwa tabiti nangu bala shanga nani Kanje kimasa mu yuhiga bigagwa tabwije handiro idi mu de ngini aluka we woyi tumpanga lyo kaya hotawe n'ibindi mu wehe Ala ona Shimampanda kile kikopi pale. Simame pale. Pale shambele. Ngaji bere sa miki muri kumwa. Ichunga mushano kwana angayibi bakandigira bo abakorera mudakaba kiriya bya mushamu kera basuka bari batatuka n'umurabo namwe ari nazera yeri yamumugenge kaira kwata komwe tukwati watira hivi Guataga. Guataga bimo. Wendell says, good morning, Joe. Hope you had a great evening. Another action-packed day. Yes, you are correct. And good luck to all the teams. Thank you, Wendell. Very kind of you. Rwanda, Team 1. They are next up. The fastest time for Rwanda last year was 1:01.8. The sniper heads off. So that's their personal target. And I just want to elaborate a little bit more on the personal targets. There's a lot of departmental rivalry in the teams that are sent to the Uniswap Challenge each year. No issues for the sniper. Two holding the breaching ram. And we saw a lot of teams yesterday struggling with that breaching door. I think we're going to have the same today. Down the steps
and sprinting for the line just over the 1 minute mark. 1:01.5 for Rwanda Team A. Juu ndambiwe nikihisi Juu ndambiwe nikihisi Juu ndambiwe kubesha yuzuye amaganya yuzuye ukurira yuzuye ubuhemu yuzuye ukwica yuzuye ukwibamo jewe ndambiwe n'ibisi jewe ndambiwe n'ibisi uruzera umuntu ejo akabiha igihemu naho mugurana ejo akabiha igihemu mwaba muvukana ejo akabiha igihemu jewe ndambiwe n'ibisi jewe ndambiwe n'ibisi umuntu uramwizera ukamubwira amabanga inyuma akagaruka akaza gukanga ibyo wamubwiye akabibwira abandi ejo baraguseka amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Kibamara Moses. Reka mvuge mbangusa kugira ngo ndase ku ntego ibintu hano nashaka kubabwira. Iyi video ya mbere ubwa mbere mwari mwabonye barimo bagerageza kurasa machine gun ya mutirayeze yanka gukora ni mayi hamwe na FARDC. Bamaze iminota 7 yose ino nkoho barimo bagerageza kuyirasa byasa kandi bari bahanganye na M23. Akabazo rero ngomba kubabaza mwebwe muvuga ko muciye ubwenge bamwe mu ntuka inkoho yase kurasa mu minota irenga 7. Mwabonye ubwa mbere mu minota irenga 7 byase kwirasa muhanganye n'umwasi wowe uwo muntu wo wita umwasi wamurasa ntiyaba yakwishe wewe yaba yakwishe. Tumaze iminsi tubona igisirikare cya Kongo nikize kurasa, igisirikare cya Kongo nikize kugwana, igisirikare cya Kongo nikize gukoresha inkoho, igisirikare cya Kongo nta bumenyi kigira, igisirikare cya Kongo nta discipline kigira, igisirikare cya Kongo nikize n'ukuntu bagwana, igisirikare cya Kongo nta ndero kigira. Mugabo mwebwe twebwe abarundi muca muhitamo kuza gukorana n'umuntu atagira indero, ugendana n'umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe kubera ko twagiye gufasha umugabo mbwa. Niyo mpamvu natwe tuzaguma dusuzugwa twongera tugawa. Ndababwira igituma washobora kumbwira ngo twebwe ntitwagawe mwaragawe. Icambere mwebwe ubwanyu twebwe abarundi twagiye guhitamwo Kongo ngo no mubanyi duhitana Kongo. Iyo Kongo yakorana na FDLR, Kongo yakorana na Bawazalendo nabandi batandukanye. Baturagenda hari epfo ya Goma, nimba ari hehe epfo ya Goma ndahebage n'amazina ariko ni heshi. Tuvuga ngo tugiye gutangira ngo umwasi barabasakura muriruka muhungira Goma babasangayo
barabasekura muriruka muhungira nimba ari kicuro ngaho, barabasekura muriruka mujya Bukavu, barabasekura muriruka mujya handi, kugeza aho babagaruye kuri wa mupaka mwavuga ngo mugiye gukingira. Nta gisebo gisumba ivyo, naho wantuka mu mutima wawe urabizi yuko wamaze guseba. Ibyo murabizi uko magiye gukorana n'umugabo mbwa, kandi nakeka yuko uza gukorana n'umugabo mbwa mu gihe nawe wamaze kwigaya kuri uwo mugabo mbwa nyene. Mushaka munyange uko n'ukuri kuraza uguza ngo urumva ngo yari strategy ngo ya gisirikare yahe, we bagiye gutangira umwasi hariya kure, uramutangira arakwirukana, wahamuhaye kubera impuhwe, imbonera kure n'impuhwe n'imbabazi yagize ngo ngwihe ngo M23 mucyamuza ngurumva ngo twebwe ngo twubahirije amasezerano. Siriko mvuga ivyaguvira vyejo bundi mgiye kujyamo kubera gutsindwa, ndiko mvuga vya buri yabindi nayo masezerano mutaremera yuko muzona yajamwo. Nivyo ndiko ndavuga, mwarakubiswe umunsi nabwo wavyanka kubera iki rero? Kuki makubiswe? Kuko mwakorana ngaha n'abatazi kugwana, kandi ivyo ndazi ko natwe ubu mu Burundi ntabwo tuzi kugwana. Ndababwira n'impamvu. Video ya kabiri mwagiye mubona ngaha harimo abapolisi b'u Rwanda bari mu myitozo i Dubai. Abarundi baragiye nyo bari uwo mbwira ahantu kwisi hamaze gukorerwa imyitozo ikomakomeye y'ingabo zikomeye mu karere, aho umurundi cyangwa umunyekongo w'umusirikare ariyo muri ivyo bihugu. Ibi bino bihugu biriko bihuza abasirikare, abapolisi ba SWAT, abajejwe gutabara cyangwa kugwanya ivyihebe, bahuriye Dubai. Harimo Abisirayeli, Abanyisirayeli, harimo abasirikare n'ibimyitozo. U Rwanda ku nshuro ya mbere rugiye kunyaruka gutabara babaye abambere Dubai, babaye abambere mu Rwanda kubera imyitozo ya gisirikare ikomakomeye, kunyaruka, ubumenyi, kurasa, kujumera, byose babikora neza. Kuko ugiye kuraba bano basirikare b'u Rwanda buri gihe baguma mu myitozo imikomeye, we uraba ukavuga uti yego ibigwanisho bari navyo. Ahantu bakorera imyitozo harapanze, inzu barubatse ushobora kurira ko urimo urasimba ukorera ko imyitozo, ibinogo barabiciye urimo ugendesha amaguru, ahantu winjira mu mazi barashiraho amazi n'amahwa barabipanze, ibiti urira ngo ni imisozi barabipanze, izo ni nyubako shasha, ahantu indege zigenda zikata barabipanze, hose yo mu myitozo bayigumamwe. Murabona ko n'abasirikare bakomeye baza mu Rwanda bagakoreraho imyitozo hamwe n'ingabo z'u Rwanda. Ariko twebwe abarundi n'abanyekongo ni inzoga zonyene. That's why mukwiye guceceka mu kanuma, ntimuze sure no gutuwa umunwa we muri nawo. U Rwanda mwe nta myitozo mujyamo. Yo habaye akantu gatoya zana imbonera kure n'imipanga batanize no kurasa, muzana akajagari ngaho. Tugiye kuraba ahantu abasirikare bacu b'u Burundi bakoreye imyitozo, niko twubako twakera ngaho twabuze. Muze mugende murabe nta bintu vyahatari ngaho bakora. Warangiza nguye ku rugamba ngo kugwana, wewe byaho gwana nande? Muraba abagabo bazi kugwana ngaho. Ni kuvuga ngo abasirikare b'u Rwanda bakorana na Mossad ya Israeli. Neje ubundi narabonye u Rwanda rwasohotse ngo nimba ari Iran yavuze ngo hariho aba Mossad baza kwitoreza mu Rwanda ngo bakagenda gutera Iran. Ibaze ivyo sinavyemeje, ariko kuvuga ico conyene muri East Africa ubu naho bashaho hantu abatinyitse. Abasirikare b'u Rwanda bagenda gukorana na Amerika, aho abasirikare b'u Rwanda baheruka ngaho muri Mozambique. Nta nubwo byabatwaye umwaka bagezeyo amezi abiri, abashababa bari bamaze kubahonda, babashababa bariruka. Igisirikare cy'u Rwanda ngaho gukigarura akarere mbari muri Mozambique na muri Kadugaro ngaho baca babishikiriza abanyagihugu bati akira ngaho. Kandi leta ya Mozambique byari byarayinaniye yuko iyo mitwe ngahi hahungi hapfa. Uyu munsi muri Central Africa uburinze umutwe mukuru ukomeye urinze president wa Central Africa. Abanyarwanda babeshi mama yangu ngababeshi cyaka murakare cyaka mureke, abanyarwanda nibo babarinze. Hari kindi mwama muvuga ariko je ntemera, mukunda kuvuga ngaho muraza ngaho mukavuga ngo urumva ngo Rwanda ngo rifasha M23, ukumva UN iraje ngo Rwanda ngo rwarungitse ngo abasirikare ngo bagera ku 6,000 ngo baje baka muri Kongo. Okay, byose mbyemeje, ariko reka mbifatire kuri ico kintu. Muvuze abasirikare 6,000 ngo baba komando, mu Burundi havuye abasirikare barenga 200,000.
muri Kongo hari abasirikare barenga ibihumbi 120 megera amajana 200 bari muri Kongo. Muri Kongo hariyo imitwe y'iterabwoba igera ku 200 uba wasize mu za wazalendo. Hari abandi bazungu b'abacancuro n'abandi banyamahanga Tanzania, South Africa, Malawi, hehe hose bari baraje. So bya bihumbi 6 by'ababa komando b'abanyarwanda muvuga nivyo vyaje iyo mitwe yose iriruka. Mwamukwiye kukaziba mugaceceka nta namasoni mugira ahubwo isoni nimugira namba. Abanyarwanda mukaza kumva batanguza barasakuza bano bantu muze mubihoze kuko bamwe baba badakomeye mu mutwe. Umva abo bantu ngene bahangana ngo ibihumbi 6 birabatsinda. Uzobona bigarutse ngo erega ngo abanyabahanga ngo babari inyuma ngo abazungu babari inyuma. Umuzungu ntashobora kuba inyuma y'ikigoryi. Umuzungu abinyuma y'umuntu ashoboye. None ko Uburundi ari leta, Kongo ari leta, n'abakubereke batagiye muri abo bazungu ngo basabe ngibigwanisho ngaho bashobora kugwana. Ariko nibo biba ivyo birazwa. Hanyuma harakari ka video kabone mwabone ngaho ka M23 hano mubona inyuma barimo batoza abasirikare babo. Menga barabakomando amajana 7 ngaho abakomando. Murabona ko M23 gene toza igisirikare cyayo cyane. Kujya no mu Rwanda babigira gusimbuka, indero, discipline, kwambara neza, gutaruka imiriro, kumenya kurasa byose. Niyo mpamvu babatsinda. Igisirikare kimaze kumenya umwitozo muzima, kikongera kikagira ibigwanisho bihagije, kikongera kigakora imyitozo, kikagira discipline, byanka byakunda kiragwana kandi kigatsinda. Niyo mpamvu mubona M23 yari bikora bino bintu. Kandi uhuye n'umusirikare wa M23 asa neza pa, haba kwambara, haba inyuma, haba kwirinda, asa neza. Simvuze ngo suzuguye Burundi, no. Ikibazo nuko mwebwe mu mbonera kure mu Barundi no mu bategetse nta n'isoni mugira mutireka twumve bino bintu iki gisirikare cyacu tugihindura. Ejo mwarangiza ngo muzogwana ngo nibaze ngo tubereke bande bazoza mu mitwe ngabasi babamena umutwe. Bazoza babamena umutwe abo mvuga ngo nayabasi. Yabo mutuka bazoza ngabo babamena umutwe babwagura uko nta n'imyitozo mugira ngaho. Akajagari konyene niko mugira ngaho. Reka mbereke byabi biturire maze ko mubikunda no wazana ibigwanisho ngaho nta nico mwambwira kuko yahamenera ntimitwaze ngo mwarapfunze imipaka. Kandi impamvu mwapfunze imipaka hari ikintu mikanza. Ariko igihe nikigera ndabarahiye ko hariho abari hanze bari gukora imyitozo nk'iyi mubona mugamwe ntimugira namba. Ni ugwamo gwonyene ngo muzotwara gushika Yesu aje ngo cyaratuvunya. Ko muza cyaratuvunya. Ntabwo muzogenda kwitwara hano ngo nimudufashe kugwana aho mwaririye ni kera. President wacu neva yarizigiye kirekire. Amahanga naze rabu Rwanda amahanga naze bagize iki? Hari ico bakoze. Babahaye ibinoko ngo kuko bamana ko muvuga vyo nyira takintu ngaho mugira. Babahaye ibinoko. Muza kwitwara muri Kenya? No way. Beshi bari muri M23 baturutse muri Kenya. Muri Uganda? No way. Muri Kenya? No, muri Tanzania? No way. Ejo bundi ngaho twarabonye n'igisirikare cya Tanzania bagirana amasezerano n'igisirikare cy'u Rwanda. Ko batabigirana amasezerano n'igisirikare cy'u Burundi. Mwibaza ko babakunda? Ntabwo babakunda. Bogera kugiranira ngo biganiro Kongo yo. Ubwayo barimwe bayisekura yabuze nayo yongera yuza gutabara mwebwe. Kandi nayo titabaye ubwayo. Ngarangize ngo numubanye mwiza. Kugara gukorana n'ikinebwe ngaho cigici ngo numubanye mwiza. Muri mwo mukorana ngaho. Ariko ubwo ribonye twebwe tugira ngaho. Ahandi mu kwitwarani. Mu Bufaransa toka. Muri Amerika toka. Hey, cyangwa mubana yuko bimubwira abazungu ngo Kagame ngo ni mu mwanki agaca kundana. Never. Abazungu bacabwa ngo urusize Kagame ku ruhande ngo never ngo ngabo inshuti yacu. Umwe kuri kuvuga ngo bwato bwanwa bwakorewe Burundi buvaho buca hejuru ngo buruhukira muri uze muri Israel. Ivyo nivyo bamutorera. Kisekedi Kirombo uriya bomba katazi nivyo avuga. Bamutora. Tanzania botorana ngo dukorana. Uriya mugore Kenya uriya ntuze yirirwa aratekurana n'abanyagihugu. Museveni n'umuhungu w'ibije yirirwa aravuga. Bo mutora Kagame aracayoboye ko mutara. Wowe uri kirofa nye sawa ni kirofa. Wowe utari kirofa wariyuza. Wowe utari kirofa rayoboye. Gende kirofa nacu. Na ko cyanyuma izi nyubako mwabonye amabarabara n'ibindi ni Traore. Murabe umuntu aje vuba nawe iyagize mu kubaka igihugu. Ariko bamwe muraza ngo Traore ngo urumva ngo nawe niki nta n'imyaka aramara nk'iyabadede bamaze mugamara bino byiza yakoze.
amabarabara, inyubako, amazu, amashure, amabisi, amamodoka, amafaranga ava mu kigega ca leta. Pana ngo abanyagihugu ngo twasize hamwe ngo tuza turagira apana ivyo by'abarundi. Ubona abarundi tiko tuja he? Turiko twimarira iki? Tugomba kwigeza he? Hinduka mu babantu bazima. Mutabaye abantu bazima naho je nuzo haguruka ngo araje avuga ati aka kajagari mu gihugu tugace nzamusapotinga. Kuko je sinumva iyo muri ko muraje niyo muri ko murafa. Ntabwo igihugu cyambyaye no shobora kukibona kirimo aka kajagari ubunebwe abandi baje jo biteza imbere. Aba president bakubise za kudeta bakamara imyaka 2 igihugu kirazamutse byari bibuze byarabonetse. Kandi abarundi barima ngo turi no butare ngo bwo gushora bujahi. Ko mutabushora bujahi basi. Kandi azi ko mu bushora mga amafaranga aho murayari. Nta gihugu nzoreberera kibuza igitoro, kibuza amashanyarazi, kibuza ubuvuzi, kibuza amashure, kibuza ubucamanza, kibuza igisirikare, kibuza igipolisi. Ntabwo nzabyemera. Ico turindire n'umuntu tuzobona ahagurutsa ari seri. No kuri bizaje muraskubesha. Zukubesha pe. Nta muntu yobabesha. Naye ugumana ubuyobozi bwacu bw'i Burundi ngo igihugu kizogerera he. Ninda zocuba. Cubunebwe muri ubu buryo. Hago gera keka yuko n'abasirikare b'u Burundi basinziri. Ndabikeka pe. That's good God. Barasinziri. Kuko abasirikare n'abantu bagwanira igihugu. Ntabwo wo buri umusirikare ukunda igihugu ubona buri bujegare tumaze mu imyaka. Abandi bazeje badusimba. Inyeshyamba zibasimba. Ukaburi ngaho uryamanye n'inkongoro umusoda. Ngoro umusirikare. Bikabananira kuvuga muti reka duhagarare nk'abasirikare tugwanira igihugu duhagarike kare kajegare na buno bukene. Barangize ngo urakunda igihugu wewe.